none nk'ubu navuga ngo nuwanje kandi yarantaye arigira yo narababaye birababaje mbona birababaje Poesana katubivemwe sindire worira mbona jewe nturi ushaka ndire yego ahanyene ndakwereka bira accent none guya woneze none abagore bose bari guya ucu batwara kubera iki watoye oya dashobotse abagabo bose bama six packs n'ibiki bose ni guya uko iki warongo n'uwo nyadashobotse okay nituri mu nkundo mbona nituri mu nkundo dogwara namba bajendeka urumva jewe muri kuna mapenzi hivi grand mbona wewe rivyo gukunda wewe ndakunda na big mugabo rero ikibazo rero ikibazo nuko baca bampeba yo baraguheba mbona kuko abahungu bafite urukundo ntitururonka bya vrai yego je nibaza ko ari kubera hari igihe ufise urukundo ku buryo urubona no mu bantu batarufise ko duherukana wewe narakoze indirimbo nkashiramo ngo nkundo zantiye depression akambaza ati je naraguteye depression nkamubwira ati babe si wewe ndagukunda wenda ziyuko nkunda n'ikini indirimbo yimirije gusohoka carampeba my gosh ati ndoto zawe zibukuri oh la la nagusezeraniye yuko ico uzokwifuza uzokironka donc niko vyagenze wowe n'ahantu tuzohura azogira imana nziza ntituzohurire mw'ibarabara rimwe amabuye okay irimwo ubutumwa butandukanye ariko ahanini ni struggle no gutera imbere in summary navuga yuko gutera imbere bihagaze ku bintu bitatu okay barigumeje ku rugi ntibayakiriye byagenze gute none donc ntirabashikiye nirinjira neza umva sindageraho aho ntara feedback mbe maze kumvizwa n'abantu bangana gute sindanabiraba kubera iki no kumviriza yuko mwingene barondera amahera watayugira arashobora kuba afise ubwenge bwo budakora kuri wewe mwingene ronka amahera ufise ubwenge afise iyo power nico kibazo kuko gufise ubwenge bwo kuvyumvira utazi kubikora kuvyumvira rega twese turavyumvira arakaze gose kwe okay indirimbo yakima yarandikadize mu mutwe none nanze sasa byako nivyo je barabizi ko abantu bose tumaze kumviza imiziki barabizi indirimbo irandikadiga mu mutwe ukabona ndabuze amahoro ukumva nyine ibintu by'ibi nasimba nkiruka Wagwana ma people murameze neza ndabaramutsa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose ndabakira kandi muri ko kiganiro ngo dushaka twoyaga byinshi ndetse n'ibyo mubonera ku maso yanyu ndetse kuri screen za telefone zanyu canke amapareye yanyu dufise umutumire mbona kuba urabeze neza mbona fresh ndashima ni sawa ni sawa miguragwaye hega n'ubundi nivyo nabwo ukagira ugwaye agahinda k'urukundo mbona urakundana jewe muri kuna mapenzi hivi grand mbona wewe rivyo gukunda wewe ndakunda na big mugabo rero ikibazo nuko baca bampeba yo baraguheba mbona kuko abahungu bafite urukundo ntitururonka bya vrai yego je nibaza ko ari kubera hari igihe ufise urukundo ku buryo urubona no mu bantu batarufise yego hari igihe ufise urukundo ku buryo urubona no mu bantu n'umuntu atagira urukundo ukarumubonamo ukabona ko arufise kandi atagwa afise yego yo none mbona ndavye jewe nako nafise urukundo kweli look at me look at my eyes wewe narukundo ubona n'urukundo rwa maso wavuze yuko neza cyane wavuze yuko uyavye umuntu urashaka kumana mu rukundo nta rukundo mbona mu pe ikibazo cy'urukundo ndarubona mu bantu bose ko urukundo rwishifise umengo ona nk'ubu ndiko ndagupartager connection yanje ndayibona muri wewe ukuvuga urukundo rwanje ndarubona muri wewe kubera iki ufise gwinshi sike sambona sishaka kubona ko umuntu atarukundo agira ndayibona mbabaje donc urapfa kugenda ati mani je ndagukunda urumva wagwana ibyo nyine mukoresha mu nyuma
tera depression ambabaje niyo kandi kumbe niya nkunda ikibazo most of times nuko niyo agarutse gusaba ikigongo ntangura kubona ngo yahindutse iki ukamengo none mbona vyagenze guta kugira ngo umusheri waguhebe urumva ama situation bari menshi mugabo bigaruka kuri yansiguro nyene hari gihe utanga urukundo rwinshi akarumenyera abakobwa rero hari abakobwa sinzi ko ari bose abakobwa bakunda abantu batabaho urukundo je nyene shaka kumenya yawe so review barakunda ama quest nyene barakunda kuja kurondera ikintu n'urukundo umengo nyene amaze kururonka cashira hakaja kurondera urundi love story yawe yagenze gute basi twakeneye kumenya mbona nta love story ntujagira love story ari ukunda wenyene ariko waragize umu ex urafise umu ex tamufise ndumva atabaye yabanje kuba umukunzi mu nyuma cha umu ex zagenze gute duha amakuru vreba ntutuma amakuru none gasha ariyo nkuwanzi wowe no gukundana twakundanye kugira gusa aza ariyemera ku bagenzi be bakundana n'umustar nengubu uvuga je muri ico gihe nari nka vya ipoto vya publicité urubona mwibarabara oh la la ariko nyene ni campagne nziza bayigiriye je nkibaza ngo turi mu rukundo kumbe mesha ikanajifanyia promotion oh la la utabizi na ujubi jewe ndi ngandi kundanye yo nene mbona nk'ufisa aba ex bangaye wewe kuko ndumva yuko abantu benshi baza gukundana na wewe baza ari promotion bakora gusa kandi ndazi niyo ugomba gukora promotion bakuriha amahera menshi mugabo bobo bakuriha depression hari umuntu ngaye abantu bigisha kwimyoza ngaye Bujumbura ugomba nko muri ya epoque batuma ko umuntu akabazwi yuko umuntu nimaje nawe dushavuriraniye nashana mako umuntu nkamupeya wanagenda ushwane nambona ati je turafita n'ingora naje no bikora wotuma ko umuntu yimyoza je nko duheruka na wewe narakoze indirimbo nkashiramo ngo inkundo zanteye depression akambaza ati je naraguteye depression nkambwiye ati babe si wewe ndagukunda wenda zi ukunkunda n'ikini indirimbo yimirije gusohoka carampeba gosh ati ndoto zawe zibukuri oh la la nagusezeraniye yuko ico uzokwifuza uzokironka donc niko vyagenze wowe n'ahantu tuzohura azogira imana nziza ntituzohurire mwibarabara rimwe amabuye mbona umweretse igikorwa gishasha ati aho kuvuga ati wow my husband canke se my boyfriend akoze ikintu kimeze neza ati je ndaguhevye ivyo wavuze mani yisigura mani wo mudemu je ndamushigikiye mbaza impamvu iyo donc iyo umustar ariko arasohora indirimbo swat asohora ibintu vyerekanye n'ubuzima bwiwe canke agasohora ibintu yabonye mu bandi bantu kubera ntumva yuko yibajije yuko donc wamufashe nk'umuntu yaguhevye ati reka renshi ibintu sinamufashe nk'umuntu yampevye kuko sinavuze ko ari we navuze ko inkundo zanteye depression kandi nivyo erega ego hari igihe inkundo waze wo kugumukunda abantu batagukunda ingene birababaza cyane n'ubwenge bwawe nta na focus usubira kugira kuko utangura kubona ibintu byose bibi kuri wewe ugumubona ko hari ikintu aguhoye kibi kuri wewe yego iyo uzi urukundo ntunabona ngo bajye abantu ngo nabana babi nta na rimwe ugumubona nkuko umengo ni ikintu wewe wakoze urumva urazi rero ukora nk'ibintu bisaba kwipanga wonyine ubwawe ukigirira confidence ugasohora amavideo ugasohora imiziki n'iki ngaca numva ndiyanse sinkundika sinshobotse n'ibintu vyanje ngaca ndavyanga oh la la nere ikintu mbona caguteye kumva yuko ati ibintu ngemo rero bijya bizohaba bintera depression irenze je ngo ndabihebe nibandangize ni kuko tukuze nk'umu influencer wewe umu influencer turakuze ahubwo turanatubwira appareil itatumye uvuga ati jewe ko nari umu influencer reka mbanze shire ko kandi kantu kakabijya kuko kajya nakabijya ni gake tumaze kubibona kuri inde kuri Gina wenyene Gina niwe ari umu influencer yongera kamuririmbye Gina nawe Mokenzi yarabikoze baramaze kubikora na benshi ni benshi burya mu content creators harimo benshi baririmba yego nawe tuvuga je nuko iyo ndi kumwe n'abanyempano turisanzurana ko vyoroshe nkamenya impano zabo yego
hari aba content creators benshi muzi muri content mugabo bakaze mu kuririmba urumva na love sinzi iyo vyahereye nawe naheruka urumva ego barahari baririmba barahari but ni bakeyi bagira confidence yo kwinjira muri music as a career mbona uratubwiye ko depression urimwo donc umukobwa yaguhevye kubera igikorwa cyawe gishasha hari abantu benshi batazi igikorwa cyawe ntibazi ko hari igikorwa cyawe uheruka gushira hanze gishasha Mr Mbona twa tumuzi nk'umuntu yandikira abandi yandika bakaririmba apanga imistari kabisa ikaze gose eware nyine turiko tukubona rero imistari nimwe ari mukuye no kuyumva ku buntu tubandanye ego ni iki kiguteye kumva yuko wova mu kwandikira abandi ngo uje kuririmba wowe nyine uyandikire wo bwawe hari indirimbo kenshi mu kwandikira abandi nuko ubushoboye kwandika indirimbo zidahuye na wewe ndashaka kwimvira umuririmbyi nkandika indirimbo ihuye nawe uko hari indirimbo iryoshe ku muririmbyi itaryoshe ku wundi yego jibi ibi naririmbye muri iyo kintu bibaze ngo ni benshi bo birimba bigatoka harimo ibiki mugabo kandi hariyo nibindi biririmba abandi genda birimbye bitopfa bitotse deja brand ya muti na konte ina konte kabisa ushaka kuvuza brand y'ubusazi ngo ucurimba indirimbo zoza tuvuge by'inkondo cyane good ushaka kuvuza ikintu toririmba naye amajambo to kwishira ko wewe bivanye na brand yiwawe byinshi nkaje nta indirimbo z'ibishego par exemple yego hari abazikora yego kandi ni sawa kuri bo je nayo nuko indirimbo zo gutukana iyo gutukana kudisingana sawa kabo sinotuka umujeje n'umuzima busanzwe sintukana ngira ndagutuke umengo ni barriere yugaritse mu muhogo uci usarara so nkaje rero kubera mbamaze nyene bamaze kuboneka yuko je ndi umuntu atekereza ko simuzima busanzwe hari ibintu ndabishize mu muziki batopfa bemeye ko ari ivyo kari bo babiri cyangwa kari ni yayi n'ibyahereye kuvuga ibyo bishego canke gutukana uvyo meje ukubwira byose bigwije n'ubusufashe ko atavyo bumvise ntabyo numvise urakoze cyane dusubije inyuma ega ntago turi kwiradi ageze subira inyuma yes reka rero tugaruke ku gikorwa cyawe mbona reka dusubire ku gikorwa cyawe uraduhaye igikorwa ni indirimbo yitwa okay urashobora kutubwira icambere ko tutukuzi nk'umwanditsi ni wowe wayiyandikiye deuxièmement message iri muri okay uyirabisha ku bantu bameze gute bimeze gute so okay irimo ubutumwa butandukanye ariko ahanini ni struggle no gutera imbere in summary navuga yuko gutera imbere bihagaze ku bintu bitatu kwizera kugira confidence hari igihe twirimita bivanye na environment turimo hari igihe ushaka gukura umuntu muri environment arimo ukamushira mu yindi agakora ibintu atari gupfa akoze muri ya yindi ya mbere iyo uri mu bantu bakumanura nawe urimanura iyo uri mu bantu bagusunika kwumvira ibintu birengeye aho ubwenge bwawe bugera uruhukira gushikayo tu neza cyane urumva ikindi naco ngo udahamarira na vivolo pakero kanero padre ja muzima birasaba amahera birasaba ubwenge birasaba imana wow nabitwaye uko bikurikirana narabicuritse warabicuritse bien sûr natanguye amahera kubera hereze mpereza ku mana kubera itangura nawe uracuramiye ndakunda gucurikira kugira nerekane yuko naje kenshi usanga ncuramye ubwo nabigize mu buryo bwinshi bucuritse ukuntu kubera nimvira mu buryo bucuritse ukuntu kwa kundi ntari mu bantu banahura musanga ndiko ndimanura nanje nako nigeze kukubwira yuko ndi kumwe n'abanyempano usanga twisanzuranye ko gose kubera dutahurana ahantu hari ikiguca abaririmbyi nta muavoka yohaza ngo atahure ivyo barimo bati ivyo abantu umwanya muricara muri ko muvugana ivyo bintu mugize ibintu bakagukuramwo uruntu rukazi projet urumva
kubera iki abatahurana baratahurana neza cyane urumva so ico ni cambere kwizera no kumenya environment urimo hamwe ca gatatu kumenya kiri muri ca kindi ca kabiri d'ailleurs cyo ca gatatu ca kabiri ni kandi kumenya uwo wumviriza neza cyane kubera iki no kumviriza yo kumenya ingene barondera amahera watayubwira arashobora kuba afise ubwenge bwo budakora kuri wewe ingene uronka amahera ufise ubwenge afise iyo power ico nico kibazo kuko gufise ubwenge bwo kuvyumvira utazi kubikora kuvyumvira rega twese turavyumvira uko hari umuntu agira ubwenge budakora kuri we urumva utadugije business yiwe ngo imara igihe kirekire ahure n'amastruggles n'iki ngo iyo business igume ihagaze ntiyanyigisha guhagarika gushira business ku birenge ngo ihagarare umuntu ataratwara imodoka we yo kwigisha kuyitwara gute nitokunda umuntu atwaye 10 metre akaca gonga yo kwigisha ko oya nitokunda ibintu biragoye cyane umuntu divorce 4 fois yo kwigisha kubaka gute birabaho kubera yuko hariho umuntu yigisha urukundo akigisha ati bigende kubigende mugabo wowe bikamugora kubaka hari example menshi erigi kibazo ubwo urukundo ruhera mu gutora umupartenere wawe deje we ntuzi gutora umupartenere twashaka tukavuga ngo ikosa si wewe sibyo kuko aba divorce bose ikosa sibo urumva none kubera iki uwo watoye umupartenere azoguheba unyo wigisha abandi byari umuntu ni mugari umuntu ni munini urashobora kuvuga ati jo uyu muntu ni guyanje iki niki nk'ivyo none guya none abagore bose bari guya ucu batwara kubera iki watoye oya dashobotse abagabo bose bama six packs n'ibiki bose ni guya kubera iki warongowe n'uwo nyadashobotse okay nituri mu nkundo mbone nituri mu nkundo dogwara namba bajendeka urumva turi mu muziki yego turi mu muziki kabisa chaki ndi ca gatatu at the end jana turenganya neza cyane mwumvirize aho kurungitse umere kuhaja urongogwe namwe muyera wow neza cyane turashaka kumenya mbona amateka y'ivuka y'indirimbo ya okay byaje gute okay nta sani ifitaniye n'amajambo tubwiye turifuza kumenya rero kugira iyi ndirimbo watubwiye ko ivuka ryayo byaje gute okay ari hano muri indirimbo ntitwa okay twahinduye mu nyuma ko je nasanze indirimbo ikoze by the way yari yitwa Ambadi Block mugabo umva nta murundi yari arimo ndamubwira indirimbo yari je pose Ambadi Block je pense à mon père okay je pense à ma mère urumva ubwo impanuro za mutama za vieux ndibuka abasista bandi iki abagiye kare iki donc ni struggles z'ubuzima turabura abantu nta nabo tubura badapfuye urumva umuntu uratapfuye gute ntumva ko bampivye none nk'ubu navuga ngo nuwanje kandi yaranta yarigiye yo narababaye birababaje mbone birababaje Pesa na katubivemwe sindire worira mbona jewe nturi ushaka ndire yego ahanyene ndakwereka bira accent ewa mbona vraiment numara amazimbene y'abafana baca bantwara kuri Facebook ati mbona yaritse urugabo rungana gucyore uko ruri ego reka ndabazi urumva ngabo indirimbo yitwa Ambadi Block and then maze gushiramo verse ndamubwira ati abarundi si bose bumva igifaransa nk'ico kabisa nubwo twokiririmba tugume kuko kwandi kumenya igifaransa si itegeko urumva rero ujya umuntu atazi igifaransa azofuma aririmba okay ego urumva ego tukamushiremo kandi tukagire title ntagiye umuntu tuzorurika kwandika Ambadi Block atazi kwandika na bonjour c'est ça bonne idée vraiment urumva kandi okay n'umuntu umva icongereza zonga ati okay kandi no mu congereza neza cyane urumva so turatora title gucyo wowe okay urumva neza mugabo urumva bon vase yiwawe ni wayiyandikiye ibindi ntago byari bikuraba hariyo nako yanyandikiye ka
verse ya gatatu ivyo naririmbye oya narabihinduye mu nyuma hari ibyo naririmbye bwa mbere yanyandikiye batigiye kimwe narambiwe James yose ndambiwe nangura guhindura indirimbo nanditse yari yihaye ko cihindura nkaca nangura kuyihindura yego ncasanga ndayihinduye hajya mwayikoranye nande Bewaf nanje noshobora gusubiramo okay Raf Biraf sinize umbabarire cyane nukuri si itegeko nani tuba turavugana mu kintu ntitwumvikana mbego kimwe mushaka guhatira abantu kuvuga indimi batazi singorane ukasanga umurundi akavuga ngo nk'ivyo mwaricize muri abarundi musizemo ibintu bya baho ja kwaza umunyamerika wose angazi igifaransa abarundi turanarenze umuntu usanga azi indimi zimwe zirenze akadafita ku bandi bantu ku muzungu ku mufaransa aravuga igifaransa umurundi anashitse ahantu bavuga ururimi ruri bizarre gute aragwiga none tumenye kiringara mani turaciye ubwenge bre nitumenya umuntu ntamenye igiswahili atagikuriyemo c'est ça umuntu yashika muri Espagne agatangura kuvuga ikiespanyol ariko bwira umuzungu avuga ikirundi nageza ego so twayikoranye na Bewaf kandi yari yaramaze kuyikora yego but duhuriye muri studio haraba chemistry turahuza tutangura guplaying imiziki duplaying imiziki yumvise verse nashize mu ndirimbo umuziki ya SBM na 90 shout out kuri aba rappers bakaze SBM mu rapper no mu producer kaze na 90 big rapper respected urumva and then yumvise iyo verse nashizemo acambwira ati ngaye kwa FIG ndafise yari kwa FIG producer kaze cyane twubaha arenze abarundi ntibamumerita bikwiye kubera ko tomerita mimi nakuaga na mtape sana njo ewa ukipenda mtu wewe yule jamani mkali sana chef FIG kweli ega je by the way sinaenda muzi cyane je numvise gusa taciwe kuko je nahora nkunda gukorana na Green nawe ntakiri mu Burundi ndiyumviye numva touch nyene iri kwa FIG mugabo sinaenda mwizeye gose nubwo ko tutarakorana simba ndakwizeye urumva yarantangaje ikintu cyose nari niteze sico naronse naratangaye ni ibintu bikomeye cyane ubona so rero turi muri studio by the way ndakunda gutapa abantu nemera rero tumaze gutangura guplaying imiziki akumva iyo verse cyangwa ati ngaho kwa FIG ndafise ingoma ya drill nayikumvisha ndayumvisha ndayikunda arayimpa ndaja kwandika nanditse cyane numva yuko ari akantu k'akarumba cyambwira FIG rumba yumvikane urumva kuitamo ubusolo bwa rumba FIG cyankorera akantu acashiramo n'ingoma z'ikirundi abakoze ahantu ku mutima depresi kiraguruka akivuza hari nivyo gukosora namubwiye muge imbere yuko ndabimubwiye nanje kumbwira ati FIG hinge nkore audio ya 30 secondes ndagushimira kubera yakwemeje yazishitse ahantu hakazi mama yangu hamwe nyine wumva kagushitse ko tumvura merereje arakaze gose kwe okay indirimbo yakima yarandikadize mu mutwe none nanze sasa byako nivyo je barabizi ko abantu bose tumaze kumviza imiziki barabizi indirimbo irandikadiga mu mutwe ukabona ndabuze amahoro ukumva nyine ibintu by'ibi nyasimba nkiruka ariko mbona reka tugaruke muri studio sasa mbona yamenyereye aja muri studio aja gukosora ati nahanditse uko haririmbe neza bimeze uku ntwari bwiyumva uririmba ufata mic ujaje nyine uririmba banarimaze kumva yahe mbona ko basi turawizi kurusha izindi ko show mix ntayuzi inde ko show mix
aha ubu nyuma y'igihugu igihugu gusa apana hafi dore imbogo ntayuzi ndayizi je umva ndakunda gusura nk'ibintu by'abandi by the way kweri umva ndumva indirimbo gazo numva ati ye igihugu tuyigize kuyoca kandi igihugu babiryoshe kwimvuga to yana je ndayikeneye muri touch yanje nkaca ndayikwega okay ntacyo ko tufatire kuri okay ntacyo muko mategura kurimba okay wamaze kumva amatachi yawe ukeneye byose wumva nyine bimatchinga fresh ni cyahe kintu cyaguteye kumva yuko bon ndavuge gute cyakunaniye gato challenge yes voilà dans expression nziza challenge yaje uri muri studio inzara itiro iki ico kirapanze ndafise aho njyama tura ikintu gabasha chance Sheri wanje yarashavuye yumvise yuko narayeyo icyo cyo nyine cyabaye kibi umunsi nayo kuri coding naciye ndara cyo ndi codinga bukeye ko umunsi yari samedi kuri codinga asinari muri mood ndabwira ifaji ati uzi n'amakuru nta ma projet ufise ukora urakoraye je tuzori codinga mu gitondo ko yaje vibe nadafise nk'ivyuka yego urumva Jeri wanje arashavura waraye nande kutambwiye turarane oya ibyo nivyo tubwira ntawame ibyo nivyo tubwira mugabo waraye kandi uramvanga yo mbona ntibakwizera wabonye bya bintu byawe mbona sukutanye ufite ikibazo ni kimwe kumenyekana ifite reputation mbi iyo umuntu aba yumva umengo umaze kumenyekana nibwo buzima ubayemo urumva rero uje usanga ntibashobora kunyizera kubera iki aca yumviriza ibyo ariko baramubwira ko ukundana n'umusitari tajya wewe hariyo akantu rero kamubabaza upfa kuba waramukunze arigeze kumurikiye mesaje ndavuga ati sha abantu barateranya kwera bihoreye hajya nawe kutamubwira ati aho baba bashaka nabo none umusigurira gushika ryari birababaje cyane birababaje umusigurira gushika ryari kumenga no kuvura iyo depression mbona nuko rero mugara wo kwizera birangora kubera gutangizeye no nundi nawe we ni hahandi nyuma y'indwi zibiri utangura kumbwira ngo mbona ngo turabe message zawe oya ugacubona abanyandikira oya genda nkakura message y'umusheri niyo nzira ya mbere yo guteranya ukabona abanyandikira ukabona n'ingene nabishuye ukabona yuko nta kabikanje mugabo kubera ako kantu kamaze kuja mu mutwe n'ibitabaye urabikreya urumva icyo kibazo duhura pole sana basi ndabivuyemo kugira sinze gutera depression nani tumwe twirire basi aba best friend basi ibyo biramaze ukweri reka twigarukire rero Mr Mbona tugaruke kuri influencer bwawe hamwe n'umuziki ibi bintu birakorera ku managinga kuko ndazi neze ko kugira ngo influence umuntu birakugora kwiyumvira ikintu ukora kugira ngo ushobore kuba wotwenza umuntu biragoye wogehera umuntu niko tugiye kwifatanya n'uno muziki kubifatanya nimwe kandi abifatanya kimwe cyose kigenda ukwacu oya kuko kwiyumvira kwandika umuziki ugomba uje gukora no kwiyumvira ati video nkora kugira ngo njohere abafana ni ibintu bitoroshe ntanase ega hariyo umuntu denye mari karankoca arambwira ati ikibazo wewe impano yawe uyibona nk'ibintu bigwana uriyumvira comedy ukiyumvira imideshe ibintu ntibijana umurapera kina comedy wabibonye umurapera n'umuntu aba ari serieux acambwira ati reka kubibona nk'ibintu biriko bigwanya ikibanza kimwe bibone nk'ibintu nka system ifashanya acambwira ati fata nk'uye urazi uri umuntu abantu biteze kuri serious gati bakubitira akantu ko kubatwinza abari kintu nyene kigifrape nyene batayemwo urazi abantu biteze yuko
wandika indirimbo zawe uri umuraperi bakaza babona uwundi muririmbyi mwandika indirimbo ya kompa iri melodic imwe bibi ya yindi urumva ndavuga ati ko mujama se umuraperi nkuko ari umuraperi donc bacangira utuntu mwanda bacangira utuntu nyene mundi mwanya ukumva umunsi w'indirimbo isohotse beat region yikoze ati man vipi ujama uko yico utashatse gukora vraiment urumva ego ico utashatse nico bikunani mugabo urumva je muzongo n'ivya mbere ntawe nasavye urusha mu kubitangura n'ivya kabiri nzobibata nkuko yene muzovyakira ivya gatatu ko nyene ico mwase kwakira nzokivugiriza muhira ntaco barankunda muhira baragukunda mane baranya iwanyu barakora tujane mu nzira kuko nta muntu banka muhiri wabo muhira barashigikira ibikorwa vyawe papa mama les frères aba sister kiniki bashigikira John bashigikira ibikorwa ndakubesha ibikorwa na wewe ega nuko batabumva nabitaho ega ni monde batazi ni monde nje tuma n'abavyeyi benshi ngaha babuza abana babo je nuko bavuga ati none ari majeur arazi ivyarimo reka tumushigikire ko ari we mugabo hari benshi babuza kubikora kubera ikintu babitahura kandi siko sajyabo bafite ama example mabi menshi ama example meza ntaboneka bikwiye ku buryo bayamenya urumva so je ndavuga ati ntibisanzwe ko batabitahura n'ibisanzwe ibisanzwe ko aho gikoze ikintu abavyeyi bantu bagikunde ubifata nk'ibisanzwe bon apana kutagikunda ari gihe kucanka bari kutagitahura iyo gitahuye akacanka nivyo bibi iyo chance ko yatagitahura ukeneye juste kukimutahuza je odebi ntibavyakirana gato bon ntibambwira ati bivemo mugabo urabibona ubona yuko bapfa kukureka ko yatakundi bari bugira mugabo mu nyuma ukumva bazara kwita n'iryo zina ayo wayi muye bagomagara mboni yargiye banyita mboni wow urumva mugabo mu nyuma ukabona kwako vyanka kwa mbere yari just kutabitahura ariko ukabona ko bagenda barabitahura bagenda baravyakira neza kabisa adiendo bakavuga ati hajya mu example mabi niyovaho akigira yoyo c'est ça ama example mabi naya ama example mabi naya wo abufata nka example mbi ninde jembajije wewe je usanga bamfata nka example mbi ya jembajije wewe example wewe nka example fata kari nkambi nga mu Burundi nizaye izo abavyeyi banje badakunda nizaye nimbi kuriwe naje uzo ntakunda nimbi kuri jewe nizaye no nizaye ni nkizaye nkambona ndabona nimero zawe mama yangu ndababwira ati mbona ambwiye ko muri example mbi haye murapera araho yitwa oya kwanza ndabihera Aigo mbona oya zizinzi wewe urarengeza basi nenda kuweka ari ama example mabi niwe tubwire ni ushaka kumenya ariyo okay ndakwereke kuganda ko kama example mbi kuri Jose mbi kuri wewe hari umuvyeyi avuga ati wikibazo canyu ngo mugiye kuba baririmbyi ngo muca mutangura kwama mu mayoga hagaca wundi muvyeyi impande yewe none amayoga gutwaye iki wewe iki example mbi kuri umwe siyo mbi kuri wundi avuga turi kuvuga amayoga uraza baca abasuma wundi nawe none yakeneye ariko bare ikintu kibikuru umwe sico kibikuru none nuko arabambona nka wewe dufatiye ku bavyeyi bawe no ku bafanzi bawe nicaye igikorwa dufatiye ku ba influencer no ku buririmbyi cakiriwe neza cyane gusumba ikindi cakiriwe neza sho muziki kweri umuziki nturashika kuri level ya content creation mugabo ngereranyije ibikorwa yego na feedback nuko umuziki kweri asha nuko gusa ntabatamwo kenshi naye handi yego ngiyi okay bayakiriye gute okay bayigumeje ku rugi ntibayakiriye byagenze gute none ntirabashikiye nirinjira neza
umva sindageraho aho ntara feedback baje maze kumvizwa n'abantu bangana gute sindanabiraba gusa urumva in general ndazi ko music yakigwa neza kurusha content ufatiye kuki hari igihe uraza mu video yanje ari kuri internet ego amwamwe ndayazi waza ko westima ko yangana gute ndivuga yewe ni mesane 2023 yaheze ndi mu video nka 5 gutyo navuga ngera kinyi imyaka 3 yewe urumva muga music akayanda yikoze music by the way yaramaye ama kontra ya influence wow urumva a blew up ku muziki bina ama kontra ntari bwaronke muri content neza cyane urumva kubera iki music iravuga kurusha amajambo neza cyane kabisa music hari umuntu ashobora gukunda juste ko uririmbye ntakeneye n'amajambo waririmbye akeneye melody gusa gaca gukunda byonyine none nk'ubunye ndakubwiye yuko naronze nk'ama challenge avuye nko muri Philippines mbona nivyo aba diaspora b'abarundi bari muri Philippines oya aba Philippines nyine bwite kaza akana kananyita mu crash kabisa kubera iki kubera yukunda indirimbo urumva none agiye kubonera yuko music iravuga ivy'amajambo atavuga neza cyane nuko na James Wingland je ndi mu bantu gutyo usanga mpoze vuza indirimbo camba umusazi yewe donc mu buzima busanzwe ukunda umuziki John wanje nene singenda na ekoteri ego prem ahaye ndambiwe mbona si byiza turi mu kiganiro ariko mbona indirimbo yawe yasohotse cyangwa indirimbo yanyira sohotse kuko mwayinibyo muri babiri nk'umu influencer nshobora kuyitanga nka kujya abandi baza bakakubwira ngo ndaguhakana ibyunguka kugira ngo dukore publicité y'indirimbo wowe ubikora gute kandi wowe ubwawe uri umu influencer wowe urabyikorera wenyine cyangwa urakinira babandi ariko Jesse ni umupromoter turondera abapromoter donc Jesse ni umupromoter ko Johnson uvuze kubera yuko bihura Johnson ngo promoting indirimbo yawe ndakurangira ababikora neza mbona komenga nawe uri muri kagakino k'abantu Jesse nkina ugira gute jewe urakora mugabo Jesse promoting indirimbo z'abandi kiretse nkana niyumviriye kugacishamo uga ntako ndagakorera promo yego ubu nyine muri mwituma ushaka kumenyesha ningo muriimvye muri video ko muri iyi minsi ndabikora cyane umuriimvye akoze ikintu kingera nka ninga muri video nkamucishamo cyane indirimbo yo nkayicishamo it's okay mugabo Jesse nkora promo as promoter ngo ndi promoting indirimbo ya naka kandi bizi vyanje byo gupromotinga nkiyinye areka mbaza kandi waje yamaze kubimbaza yambaje ngo indirimbo bayakiriye gute indi mugira na dodora nashaka gacishamo gusa akakumbesha kandi nivyo respect nivyo nk'umufana w'umuhiki vrema kumva inshuro zirenga 5 ubu yaramaze kuyugurura umuryango yarinjiye turivuganira n'umuntu wanje wajenje ntari umuntu wawe wowe nyine kunyibutsa imibabaro naciye bona birababare cyane jewe uyu munsi nagombaga kugira ngo dushobore ko twayaga ku ndirimbo yawe iri okay donc yasakuje ahantu hose ukatuza wambaye brand umupira je naho nashaka none gamazima sima ko amuronka ibyo ushaka bona twe nagombaga nk'umu influencer je nagombaga nk'umuririmbyi ewana ariko umva rero nzanye umupira umuziki manda wushize muhira wahuje nk'umu influencer okay naje ndi ngata ntaje nk'umuririmbyi turako kutambaza ivyo muziki urakoze cyane basi wunyambure nimero mwahamagaye n'umushaka kuyiroga nene gute
ushobora gucanga ibintu kandi tuzi yuko tugiye kuvuga tuyage ku ndirimbo ukaciza wambaye brand n'umupira ndawambaye ku munwa reka ndavuga umuziki nta ngorane oya ikintu cyose n'umwanya wacu wari kuza umenye ni nk'umusaha umupira ntumenya amasaha it's okay reka twirangirize ikiganiro cacu mbona nshaka kumenya eske zino mbuga muko murakorerako zirafise icyo kiziko zirabafasha mu buzima bwanyu bw'umuziki cyangwa bw'ubu influencer imbuga zirafasha kuko nk'ubu for example hariyo reach indirimbo igira yaba ntafise imbuga mfise itari kugira yego hariyo ahantu ishika itari gushika kubera izi mbuga hari abantu dushikira bagakunda ibintu byacu bakaduha akazi ko kubamamariza kubera imbuga hariyo n'ibintu atari content usanga tudandaje kubera imbuga uzi gute ko nandika imiziki y'abandi ndabizi gute ndabizi kuko turabibona indirimbo iheze turabona ati ni nkuko yaba izo mbuga ntazifise iryo zina bari kuburizi kuri ziga ndirimbo mugabo duhenga ntibohimbaza ko ntibabuzi ko ari jewe yego byose imbuga zirafasha gose urakoze cyane ubwo abantu bakinisa imbuga barabyumvise ko hari ikintu cicunguka ku mbuga kirahari neza cyane eske mbona dusozerere kuri okay canke hari izindi album twitega imyotsi myinshi nitwoze naho nyine nitwosozera rero tugitangura dutanguriye kuri okay donc bo ntitutangure kuri okay mugabo turacari mu ntango urumva nituragira aho tuvuga ati turarangira still urumva turacafise urugendo rwo kukuzana ibindi ku experiment hirya no hino ngo twavanze drill na rumba n'ingoma z'ikirundi n'ingi turashobora ko ejo tugakubitamwo ikigabasha batumye two mu Bushinwa Nowe mu Burundi ngaha umurimbyi nkane mu Burundi akwe influencer cyane bwa ati jewe ndifuza kumenya nkuno muririmbi duherani wacu mu Burundi Mr Mbona abanyawe ni ushaka kuba nkawe akoze cyane wowe mwanda muzi mugabo sindamubona uramubona hanze y'igihugu Mr Mbona atanguye gukora ibitaramo hanze Iwan Kuba sawa kabisa Kuba aho kanoga kuye kukikuba Kuba sinzi by the way sinibuka nyine kaje but ndibuka ko ari mu bihe twari tizi muri house of influencers niho natangiye kuzana kavuga sana sinzi ngo katanguye gute exactly mugabo ndazi ko ari muri ivyo bihe ndatangura nakavuga asha wamenye nige jamanzi kuvuga ryonyine aragezaho abo turi kumwe bose baza baranyita Kuba mbona bagiye kabisa ngarutse ntangura bakoresha uko nyine muri content zose mu interviews hose and then one time ayo nampaye idea yo guhindura ngo mpindure mbe Mr Kuba mbona ndari kubureko naramuravye Ivan umubona nkuta mubona waje mubwira ati Kuba aho cambe cyose ndamubona nta marena yanambaye mugabo narapfuye kuraba ndamubwira ati ufise ingeso mbi canke mbi hindura izina umva uricuza kuba nitwa Mr Mbona nawe wenyine bitavyicuza mugabo nyene adiyani nyene ndagatarisha kubera bagumambwira ati aho kana kagumane kazokubakira ikintu karajya kandi adiyani nyene kayo karavyubaka neza cyane Mr Mbona reka ndagushimire cyane ndagushimiye ndagutana kuhaje kuko wavuze ko ukeneye kuba nka Mr Mbona utaramubona wariwe ndakwifurije ko mubona daravini amen merci beaucoup nshimiye n'abakunzi b'Ikiyago TV aho muri hose mwubahwe murabona neza ko dufite mutumire adateye amazi mutumire mwiza cyane ibeji abahinga gato abakuba ndabashimiye kwabo kubera ntakunda kubavuga bashaka kuba banka muganda so mukuba nimba bivuze ko ntari umukuba ndabizi ariko araduteranya ndabizi umwana mu bya mukobwa yongeso sinzi abakuba much respect to you neza cyane nuko rero naho utamundi biganiro ciao